tubahimiriza yuko botegerezwa kubona yuko nimbare ibijanye no kurondera kubaho ubuzi batoguma biyumvira yuko bazobeshwaho gusa no kubumba, ahubwo bo kwiyumvira no kuza barondera ubundi buzi, kuko no munsi ibumba ntibiborohera kurironka, n'abarifise usanga bari bagurisha k'amafaranga menshi. Mu myaka kera bagenda kugimba kuri gusa, ariko barigurisha. Rero iyo kimwe chance kindi bararondeza ahandi, kuko baba n'abandi bantu bose bafise amasi barima, ariko barabayeho mu kuza barondera ubuzi butandukanye, cyane cyane ko twegereye igisagara. Imisore, abagabo, mbere n'inkumi basigaye bamanuka bagenda bagakora haba mu bintu bijanye no kubaka, nta ngorane n'imwe. Nabo nyene bategerezwa kuba muri ubwo buzima uko nyene, kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Hamakina cyo tubahimiriza nuko boza barubaka ingo zabo biciye mu mategeko, umugore n'umugabo bakabana bazwi muri komine ko banditswe, ibibondo baronse bakavyandikisha muri komine, kugira ngo abo bana nibavuka babe bazi yuko bashobora kuronka ubwa mbere bwo kuronka impapuro zibaha zerekana ko ari abarundi, kandi bashobore no kuronka impapuro zo gushobora nimba ari kuja kwandikwa mu ishure bandikwe, nimba ari kuza kuvugwa bavugwe, kuko badafise impapuro zo kwiyandikisha muri komine biragorana nyene bashobora kuja kwa muganga kwivuza canke ku mwishure ngo bandikwe.